Kwigenekezo rya 21 Nyakanga niho umukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika n'ivy'abarabu ASSECAA akaba kandi arongoye inama nkenguzamateka y'igihugu ca Maroc Nyeniteka Annam MAYARA yaganuka asubira mu gihugu ciwe ca Maroc nyuma yaho yari amaze iminsi 2 mu gisagara ca Bujumbura mu nama yahuje ivyo bihugu birukiye muri iryo shirahamwe. Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA arongoye inama nkenguzamateka y'u Burundi akaba yaramuherekeje gushika ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Ndadaye. Nyeniteka Annam MAYARA arongoye ishirahamwe ASSECAA yamenyesheje ko akenguruka cyane ingene Burundi bwatunganije ivyo bikorwa ukuntu bakiriwe n'ikiyago bagiranye n'umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi. Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA nawe yarashimiye umukuru w'inama nkenguzamateka y'igihugu ca Maroc ko yaremeye ko ibikorwa vy'iyo nama bibera mu Burundi yongera akengurukira abo bose bitanze kugira ngo ivyo bikorwa bigende neza ahereye kuri leta y'u Burundi. Bagomba gufata akanya ko gukengurukira n'umwubahwa atanga arongoye ino shirahamwe rya ASSECAA ingene biyumviriye ko iki gikorwa cobera ngaha mu gihugu cacu. Kugira kabiri nagomba gufata kano kanya nshimire leta y'u Burundi, leta mvyeyi irongowe na nyen'icyubahiro Emmanuel ndayishimiye ingene vy'ukuri dufashije mu gutunganya kino gikorwa. Nkengurukire kandi n'abandi barundi baterereje hanyuma nabo nyene bakagira ico badusere kugira ngo none kino gikorwa kigende neza. Ntibagire rero umugwi wari ujejwe gukora kino gikorwa aho vy'ukuri ingene inama yagenze sitwe twokwiha amanota mugabo amanota tuyahabwa nabo twakiriye. Rero abo twakiriye bose bagiye bashima cyane bakenguruka ingene twabakiriye ingene inama yagenze by'ukuri bavuye ngaha banezerewe nka bose baranezerewe ingene by'ukuri igikorwa cagenze. Rero amanota nibo bayaduhaye tubwe twari kuba twiha kimbure na make mugabo bobo batubwiye yuko by'ukuri batangajwe cyane n'ingene twabakiriye. Hama twarabwiye yuko mu bisanzwe mu cyacu y'ikirundi kwakira abashitsi biri mu bituranga, kwakira abashitsi ku barundi n'umunezero. Nico gituma twakoze tutiziganya kugira ngo abashitsi bacu batahe by'ukuri banezerewe kandi komeje kuvyumva nawe nyine akengurutse ingene abarundi twabakiriye. Umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi yasavye abitavye iyo nama kubera abaserukizi beza Burundi mu kuvuga ko igihugu bagisanze gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu vya Afrika n'ivy'abarabu mu vy'ubudandaji mu kuzana amahinguriro n'imitahe. Hari rero byinshi twakuye muri iyo nama, hari byinshi twakuyemwo kuko kwegeranya abaje bava mu bihugu 17 ni cyari kuba ciza bwa mbere citeka ku gihugu cy'u Burundi. Naco naronki akajya kukubabwira ndabasaba yuko by'ukuri botubera abaserukizi beza. Burya hari amakuru twumva canke dusoma mugabo burya amakuru wumva canke usoma aratandukanye n'amakuru ubonye. Rero kabaye akajya ko kuba guhamagarira abari bitavye yuko bo kwandika inkuru nziza ku gihugu cy'u Burundi atari bimwe basoma mu binyamakuru ariko ivyo bonyene biboneye n'amaso kandi baratwemereye yuko by'ukuri bagiye kuvuga igihugu cy'u Burundi uko bagisanze kimbure ko bahora bavyumva atariko no munsi guhera none bagiye kukivuga uko basanze bitandukanye cyane n'ivyo bahora basoma n'ivyo bahora babwirwa. Kigira kabiri cabonetse by'ukuri twovuga nk'akarusho gutunganya inama nk'iyi bituma igihugu cyacu by'ukuri kimenyekana kagira iyindi shusho mu makungu bakabona yuko igihugu cyacu ari nyabagendwa kuko by'ukuri gutegwa iteka kwakira ibihugu 17 ku mugabane wa Afrika n'abandi bavuye mu bihugu by'abarabu ni iteka ku gihugu. Rero icyo ni ikintu by'ukuri tubona cyavuye muri ino nama twagize
hama rero twarashoboye kuvuga ingene by'ukuri hoba gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu vya Afrika n'ibihugu vy'abarabu na cyane cyane mu bijyanye n'ubudandaji na cyane cyane mu bijyanye no gushora imitahe kuzana abwizatunga baza mu gihugu. Twaronse akaryo keza cyo kuganira nabo kugira ngo nanone turababwira umugambi w'igihugu w'iterambere, turababwira uturusho tuhari, ivyiza bihari bashobora kuza gushyiramo imitahe yabo, kandi by'ukuri baratwemereye yuko bazovugana n'abanyamitahe mu bihugu byabo kugira ngo baze kuraba ingene borangura imigambi muri kino gihugu. Rero turizeye yuko ino nama izotuzanira by'ukuri akarusho, na cyane cyane yuko ntibagiye ko kwakira abashyitsi nk'abo baza batuzanira amafaranga y'agaciro. Rero nta nkeka yuko n'ikigega cy'igihugu hararonse n'amafaranga y'agaciro, kandi ngo muzi yuko tunayakina. Rero kwakira abantu bangana uku, nawe ntiwabuze amafaranga y'agaciro basiga mu gihugu, amahoteli akahabombokera. Reka mbere n'ikintangaje nuko bagiye mbere basumye mu gihugu cy'iwacu. Hariho abo numvise bagiye basumye, bagiye batwaye ivyamwa barabikunze cyane, hari abagiye basumye imyumbati, hari abagiye batwaye ibitoke, hari abagiye batwaye ikawa. Murumva yuko by'ukuri kwakira ingenzi cyangwa abashyitsi nk'abo ari umugisha ku gihugu. Rero by'ukuri muri rusange turakenguruka, tukizera yuko bizotuzanira imbere akandi karusho no mu minsi iri imbere, bivanye n'uko twagiranye ibiganiro byiza kandi bagiye by'ukuri bata amacumu ingene abarundi twabakiriye neza. Murakoze.